eshatu abangana turaba twishyiranije turaba ibikorwa n'umugenzi kandi twasanze bimeze neza dushyira impamvu byatari imyigo n'icyakomeza kubera ikintu cyatuzanye ibibazo n'abenegihugu z'abandanya bafasha kugira ngo bafise ibijyanye n'ibiraya cyangwa handitse bishoboza twasanze ibintu bimeze neza ikindi gutera intege abari ku bikorwa natwe babonye byiza ibikoresho biriho kandi n'ibyo ibikorwa bijyana n'ibikoresho ibikoresho turaba ko ingano imeze ari byo bishobora kuguma ngaha birafasha kumenya ibikorwa bisa neza tubaza ko tubakiriza. Murakoze kuri uyu munsi wo hejuru itariki 23 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2025 twatewe iteka n'ihohoterwa n'umushikiranganji mu byo ajejwe harimo kwiyunguruza aha iki kibuga c'indege citiriwe Perezida Melchior Ndadaye kikaba kirimo twebwe twamubwiye aho ibikorwa igihugu cadushinze bigeze kandi ko biriko biratera imbere turamushikiriza ibikorwa biriko birarangurwa n'ishirahamwe y'abashinwa bariko barubaka inzu igenzura indege ariyo twita bâtiment de service de navigation aérienne. Turashika naho bariko barategurira ibikoresho byo gusubiramwo ibarabara indege zicamwo iyo twita piste. Arabona neza yuko biriko biratera imbere. Twibagiye no kumushikiriza imyitwarariko yacu kugira ngo abandanye adufasha adukandira imbere aho na cane cane mu vyerekeye inyigisho z'abakozi ibikoresho mvamakungu dukeneye kugira ngo adufashe kubironka kubigura. Turanamushikiriza nuko n'abakozi nyene n'ubu bari bake tubikeneye abandi. Eka twaganiriye n'umuvyeyi aradutahura aratwumva ivyo twamushikirije byinshi turizeye yuko azobishira mu ngiro. Murakoze cyane nyakubahwa mubesha makuru burya kuza kwigereranya n'abandi nyumvira ko mubijako cyane kuko akimuhana n'icyubaka. Twebwe reka dukurikire intumbero y'igihugu na cyane cyane civugo cyacu kivuga biti igihugu kizoba cisununuye mu myaka ya 2040 kikazoba giteye imbere mu myaka y'2060. Twebwe rero ntitwovuga ngo twigereranye n'ibindi bihugu ko twoca tubanza kuraba imico n'imigenzo y'ivyo bihugu. Muri ico rero reka twebwe ahubwo kuguti nimukore mutera imbere muje imbere mukoresheje uburyo bw'igihugu aho ndashobose naho dusabe abagabo bama bafashe ideni dufate ideni mugabo duteze imbere ikibuga c'indege cacu. Nivyo isuzumwa ry'ikigo gikuru c'isi yose OACI kizoza kutugendera kidusuzuma mu mwaka uza w'2026 ariko iyo kiriko kiragira isuzuma igihugu cose kigifata ukwaco. Bavuga bati no paye esuvera ntibaraba bagukopara n'ikindi gihugu bakugereranya na wewe nyene baraba uko musanzwe mumeze. Gusa icyo baduhamagarira batubwira tuti nimushire mu ngiro amategeko. Ayo mategeko rero natwe niyo tugerageza gushira mu ngiro ari naco kituma mpagariye n'izi ngenzi zica ngaha kuko iryo suzuma rizoza riraba haniniya
uko twigenza ngaha ku kibuga. Bazoraba nibatubwira bati wewe kugira winjire hariya banza ushire telefone yawe muri aka gaseke ukuri birato, tubikore n'umutima mwiza, twumve yuko aho duca hose dutegerezwa gusuzumwa. Aba bakozi bacu ntimwumve ko ariko babikora nk'uko mu kugayana oya n'amategeko mpuzamakungu ariko bashira mu ngiro. Natwe tubikorane n'umwitwarariko mwinshi, kuko iyo turonse amanota ntituba turonse amanota y'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye gusa, oya tuba tuyaronkeye igihugu cyose. Murakoze.